Iyi video ndazi ko mutayumviriza, ndabwira abarundikazi bari muri Arabia Saudite ariko ni iwanyu kugira ngo ibafashe. Ikintu ca mbere shatse kongera gutanga akaryo kuri mwebwe muri Arabia, mumenye ivyo mufitiye uburenganzira. Kumwe mwabikora mu minsi heze mu gutanga ubutumwa kandi byarafashije kandi byarashimwe. Umuntu wese afise intererano azarafata video, audio imwe canke zibiri gusa, pana vyinshi cyane bwa buce ashikiriza iciyumviro cose ashakindungikira kuri ya WhatsApp. Reka ndabibutse imbere yuko ndabwira ubutumwa ngomba kubaha. Ni please 358 46 58 31 314 guteranya 358 46 46 58 314 Daniel Mugisha ni iwanje nje ndayiteba murabizi. Ushobora no kumpamagara tukagirana ikiganiro mu nyunganizi, inkebuzo canke inyigisho ufise kugira ngo dufashanye. Gutanga ubutumwa ni ikintu cy'akamaro kuko bituma bijya ingorane mufise zimenyekana, abadukurikira canke abaje gufata ingingo bakabafasha. Nta muntu matazi yuko ubu ugukubitwa mwakorerwa mugiye ku ma office yaho muri Arabia kwa Karine n'ahandi vyagabanutse. Kubera iki? Kuko mwavuze. Nta utabona yuko iyo muvuze hari abantu bariko baratabagwa mwabishize hanze bigatuma mutaha. Iyo bigize ababigize banga barahura n'ivyago mugabo bakaza gutabagwa uko babivuze, muzohura n'abaca intege ngo ni monume. Hari n'abambwira ngo ivyanje sinkunda ko bimenyekana. Iyo mbwiye ngo ntugomba ko bimenyekana, mbona je bikwiye ko bimenyekana, nkubwira ati birakwiye kumenyekana, uvyase nkakureka. Ariko mbonye nawe vyuwa bidakeneye kumenyekana, ari ibintu tujengajengera hariya ibintu bimenyekane turabikora. Gira amahoro rero. Ikintu nabateguriye ni giki. Nyuma yo kubagira inama, ndabasaba ko mugira ico muterereye mu biganiro kugira ngo ijwi ryanyu rigere kure. Ndagomba gukebura imice ibiri canke irenga, ariko ndavuga imice ibiri. Umuce wa mbere ugizwe n'imyitwarire muri Arabia. Ndazi ko iyi video mutaza kuyumviriza kuko ndabizi. Ndazi ko iyi video mutayimara. Nikibinyerekana manumva umuntu aje kubaza ibintu nama navuze buri munsi, cakazana ka audio ariko aratabaza kanyuranye n'ivyo namamvuga. Imyirondoro nsaba ntayitange, namaze ati none ntiwamumvise ibiganiro byanje ngo nta mwanya mbafise. Sava ntawo office mugo wirirwa kuri TikTok na hehe naye tagira akamaro. Zamwumviriza audio video muyimare kuko naje mba nafashe umwanya. Ntimuze murambaza ivyo navuze, ntimuze murabaza ivyo mugenzi wawe yigishije. Abantu benshi barakiriye kwiyisheni, bahamenye ubwenge, bahungukira ubumenyi, bari guhura n'ivyago ntibahuye n'ivyago kubera ko bumvise ibivugirwa hano. Nawe rero fata umwanya wumviriza ikiganiro kimare. Kare nagiranye ikiganiro n'umurundikazi, yarayatashe twatabarije ngaha bitoroshe, arataha aronka itike y'indege. Yisamburiye ko nk'impene, yataye kontra kubera kwanka gusenga nk'abayisilamu. Ndagihereye ko kubera ko n'ikintu cyankoze ku mutima kandi abantu bagumye basanga inbox abayisilamu mu gusenga nta kibazo. Twese turabakirisi turasenga, abayisilamu ni benshi bimbarira. Turabakirisi mugo turabafenta ngo tuko turasenga, ariko tugasenga nk'abakristo canke abapentekote canke abakizwa canke abakatolika.
wowe urahagarara ukunda mukabafenta mugabo ukaba uri gusenga iby'iwawe ntacyo bitwaye. Ibaza umuntu yatakaje akazi ngo wamubwiye ngo asenge nk'abamizirima. Ubu ujya nkuko namubwiye ndabivuze kuko yatashe akiriyo kwari kuba nko kumukora ku itama. Ubu nabire ndabivuga ujya no mu kiriso gusumba abandi ku buryo utuma abantu baturira amamiliyoni n'amamiliyoni bakakurungika muri Arabiya, nawe ukagitonga ukarajya muri Arabiya wagerayo ngo ntupfukama ngo usenge ngo mbe abayisilamu mbere nibo basenga neza, ntibanavuga nta n'ubwamo bavuza, ntibinavuna. Iyo mana usenga isumbuye abayisilamu ni yahe? Ko basenga imana nk'iyo usenga, usanga banasenga imana isumbuye iwawe. Ntihazagira umuntu azongera kuza ngaha ambwira ngo je dupfuye aho ntundi ko bambwiye ngo usenge mu bamizirima. Niwagirirwa ubuntu ugaca kwishe nukavyumva ntuzundondere. Ubu twaye umwanya w'uwaraye ubusa ko muri benshi zishobora kubakwira. Wabuze ivyarya, uri karakubitwa, uri karafatwa ku nguvu, wase guhembwa. Undi ariko arakora ibintu bibi cyane akora ntahembwe ntagaburirwe. Ubu mutwaye umwanya w'ubusa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mw'iyi minsi mwasuye bya bintu byo guhendwa ku matelefone. Uhuye n'umuntu ntumuzi, ntuzi yava, ntuzi yaba, akagukora kuri message, kuri audio rimwe rimwe gushika naho muha amafaranga. Noneho batangiye gutaha, uwaba kumuzinda gatahaje Makamba, wa mucibito gatahaje Makamba mu Rumonge kurongogwa n'uwundi mugabo, wa wundi wa mbere akamuheba. Ikibabaje agata kontra ataranayimara kubera ukuntu umugabo yamushuhije. Ukibagera yuko ugeze yari iminsi 2 gusa umuriro ugacuhera. Uraye inzara niho ucubona ko wataye umutwe. Kiri ubuntu agenda ku mugabo afite amafaranga ni sawa, mugabo uraza utaye akazi wagera hariya ugasanga umugabo agiye ko nta mafaranga afise, ubazo bigenda gute? Utangira kujyana iminsi mikeya kagusuzugura ntaco maze, ugatangira kwicuza kuri wa mugabo. Hariho n'ubundi numvise agomba tumugabo uwundi n'ukuri nawe we ntarigwaza amagabo ariko ategura ngo kuzigwaza nawe ngo ngasanga umugabo umugenzi we yaramahanuye aguma mpama audio hamamuhanura ndayumva ugati abantu barafise ubwenge ariko si mwese mubabarire yarafise ubwenge canke n'ibijuju. Umugenzi we ati umuntu araguhenda, niyo atabaguhenda basi kora akazi ubanze umare kontra, ubaherutse kumucumbita umushahara minga. Niyo no bivuga wo ku kwezi kwaheze ngo mbe ndabivuge uze gace umva ko ndabizi ushaka bihanure. Umucumbita umushahara w'iki vraiment ngo gumbuje kurongogwa, genda uzobibona. Kora akazi, nimukora akazi izo noti muzibiki uzishira ahantu uzutaho zitahanye, ucugura inzu canke ubaka inzu, uzitorera umugabo ushaka mbere uba widagira gutya, uba ubacishamwe amaso uraba, uvuga neza, utwenga neza, muremure mugufi avyibushe yonze, wicagurire kubera ufise udafise amafaranga nta uzoronka. Ufise amahera ntubura umugabo, udafise amahera uramubura. Ariko aguhenza akakurira amahera niwe aba afise ububasha gusumba wewe. Hindi bangahe hariho nteye inkuru y'uburaba yamurongoye mu myaka iheze, bafyana umwana umwe acira muheba
yagiye ku musore ari umugore, haza umushitsi arabaramutsa bite ni sawa murakomeye, aje kubibarutsa bavyaye, hamwe inkuru yaryoshe ngo urakomeye, ngo turakomeye, muri sawa, ngo imfura yanyu ni nziza we, imfura ni umugore afise abana babiri, umuhungu n'umusore, ngo mbega ngo ni imfura, ngo ni imfura yanyu, umuntu nyine aje kuramutsa atabizi, asha ngo ni imfura, ngo ni imfura kuri wewe wabwira umugabo ngo timata nawe ni imfura kandi avyo yarazi, ngo je ni wa gatatu, ni wa gatatu, kumbe warongoye umugore, ako kaba karinjiye muri wa musore, mwambara ibirato bibakwiye, nta bagabo bahari bapfakaye, abandi bagize ama divorce, mu bana uja kurongorwa n'uwo mwana kubera iki? Ntuze wishinga umugabo ashobora kurongora inkumi, aka kantu koko turakabarenganya ko navyemera. Umugabo ashobora kurongora inkumi, mugabo wewe ni gake urongorwa n'umusore ngo abyungu bigende neza. Amaze kurongora ni office amafaranga mama yasangiye, inyuma y'imyaka 5 avuga ati tugire divorce mukayagabura. Aka kantu urakumva. Ivyo kuvuga rero ngo umusore ngo yankunze kubera visa amahera, yaragukunze muko mwaragize divorce, ivyo ufise murabisangiye, niyakwanka kubera abona mudakwiranye muzobigabura. Urumva ubwo bujuju mufise na parcelle muragurisha. Rero nimbuzi kuri kuratunuka uvunika ngaho mu bihugu by'Abarabu, itonde ukora akazi, ni wataha uzufate iyo parcelle yawe uyandike ku mwana wawe, hamurondera umugabo ayibemo gusa mugabo atakuganza. Abagabo mugombe mushavure, je ndazi umuruho bagira abakobwa muri Arabia, nta mpamvu kuzama bajya kumunyenga mugasha mubaheba. Uko ndabashwanira niko namwe ndabashwanira ku busanzwe, nta mugambi mama bafise ko mubahendera iki. Ufise amahera uzorongorwa n'umugabo ushaka. Ufise amahera n'inzu yawe uzicagurira umugabo, utayafise wapi? Abo tumaze kuganira bose ni bakeya bagiye barongorwa n'abantu batangana bakabana. Nabivuze umuntu atazi no kwandika izina giwe, wamubaza ngo urafise umusheri, ngo wahehe, ngo kuri kaminuza, ntuzi no kwandika izina rya vraiment. Wambara nimero 10 gumyizo, genda urondera utazi gusoma no kwandika, canke abizi bazi bangatiga kuri kaminuza. Hari ngorane para kuja kurondera ngo umunyeshuri kuri kaminuza umwanyerera azonavuga icyongereza ntuvyumve, akagutuka mu cyongereza ntuvyumve. Ambara ibirato bibakwiriye, wambara nimero 10 ambarizo, apana kwisumbukuruza wambara 12. Ikirato kizogenda kigira gutya kikudenda mwibarabara. Izi manuro nzozi bagushika naho abankunda bazonkunda, abanyanka bakanyanka. Ivyo ndababwira ndamaze kubibona, abo maze guhanura bakumva byarabakijije, abase kumva byarabahombeje. Haracari amahirwe rero yuko namwe mugerageza mukitonda, mukazotaha mumaze kontra, canke muvuye ku kazi nimba mutari makontra mugo mwitonze, muza kwicagurira abagabo mugo mufise icyo mufise mwibitseko ku ruhande rwanyu. Icyo reka ndakigize ngaha. Reka ndabakebure kandi kantu mwimisi, hariho ikibazo cyo kurungika amafaranga. Kubera ko hari ikibazo cyo kurungika amafaranga ku bantu bari hanze barungika mu Burundi, usanga umwe muri Arabia Saudite amabanki abagora cane. Amabanki arabagora
mu gutanga amahera kuri Western. Ibi rero ni ingorane ikomeye. Ubu kugira ngo baronke amafaranga barinda gutangira igiturire. Ukwemeye guha serivisi ngo umuhamwe ibihumbi bikeya. Ntimuzoze muremera ko amafaranga asubira muri Saudiya nyaboneka, kubera ko systeme zitarakunda. Mu Burundi ata amafaranga ahari, utumye umuntu umubwira agenda agere ahantu bashobora kumufasha basatanga aho kantu, ibintu bivuga ku mugaragaro kubera ndazi ko bihari. Igiturire mu Burundi kiraribwa kandi nticyemewe, mugabo kiraribwa. Hama muheze amafaranga. Iyindi nzira yoroshe, ufise konti y'amadolari ushobora kubwira uwo mubosi wawe mu kurungika amafaranga aho kugira ngo ashire kuri Western ashira kuri konti yawe, canke bwira nyoko canke so bagende bugurure konti y'amadolari. Hanyuma cubwira boss wawe ngaho ko systeme mu Burundi idatanga amadolari, cyorohe. Ibi ngo leta yabikoze kugira yagabanije uburyo bwo gutora amafaranga kugira ngo muze muyarungika mu marundi, nagwo n'uruhombo. Tiza rero ni mugurura konti z'amadolari, kuko ufise ko konti yawe yatora barayi wawe, batuma baguha menshi bakurindiriza iminsi mikeya, mugabo ariko nta ngorane. Ibyo kubacisha kuri Western mu bireki, kubera njimba nari guhomba. Iyo amafaranga agarutse yagiye usanga ababosi bamwe batemera kuja muri banki, abandi ugasanga baca bahindura, abandi ugasanga batwara umwanya, abandi ugasanga barabagora, abandi ntibavyumve. Mu kuvyirinda hitamwico. Hari abandi bemera gutanga amakarata. Ikarata zifise riske mugo zirafasha. Ikarata zabajye abantu bagiye bazugaye ugasanga bugaye ko amafaranga menshi ukabura hombi. Kugira ngo ntibazugare izo karata, byiza wewe nk'umuntu uvuga ati ushaka kurinda ibyawe ugurura konti, cyangwa ushije kuyikarata ukagira imana nyoko bushaka kwemera uko bishobora zina baranavyanka, nibayugara uzohomba. Kuko iyo ayugaye nyine y'abatomba bacabwira ngo bayugaye, ayatoye aca yajya nababwira ko ayatoye. So nta byinshi ngomba kubabwira rero usibye kubakebura ku bijanye no kurungika amafaranga. Umuntu wese afise intererano nandungikire audio niyifate video kumwe n'abandi abigira muri iyi minsi, ashinga intahe canka kebura abandi kumwe. Julienne amazigiye abikora. Julienne ndayishimiye, umustar. Uragomba murabari na verified kuri Facebook by the way. Ndanamupongeza ati congratulations. Yarose blue verified. Kujya amabikora namwe murabikora gutyo. Musofata ibiganiro mwigishe, mvuga ukuntu prologues ari mbi, cyangwa mvuga ukuntu mu kwigenza mu gihe cyangwa mu gihe utegetse ibyo mukora, vuga ati jewe sinasenga mamizirima mugo narasenze bigenze ukuntu temoignage nkizo, intaye nkizo bizodufasha ko ubwa butumwa ufise bushikira bagenzawe. Kuko benshi bicwa no kutabimenya nokuri. Sinokwagira kurangiza ukantu k'impanuro ngufi, kumbere nzondaza kumanura imwe, ariko umunsi nashatse guca amajambo make. Ndazi ntimuvyumviriza, nta ngorane mugabo, nta kibazo kabisa, zamurabireka. Ariko uzumenye kureka kumviriza ibintu ngaha by'akamaro, ukatugenda kurindi shene ukamara umwanya uraba video canke uraba TikTok, cyangwa ukaja kuganira n'abantu bazako baratukana insaku, kandi ngaha ni ibintu bigufasha utumvirije. Izi mpanuro ntaze ngaha nizo nanka kuja guha umuntu umwe ngo tuganire isaha yose, kuko mama nako ntubishobora kuganira n'abantu 10.
iyo numva ari impanuro ngomba gutanga kenshi ndayicisha ngaha kugira ngo yumve mwese. Nivyo bintu bizodufasha. Fata audio, fata video please, imwe zibiri, ntugire ibintu byinshi no kure. Hamwe ntunguka nka audio 10 kwa kundi kumwe karaganira ngo je rero ngo amakuru yawe meze neza ngo to aka video. Urumva jewe ngufite ikintu ngomba gushikiriza to akaba hejeje. Kandi ka audio ugasanga izo audio kuva hariya hejuru 200 hajya sinumviriza ntabari je uwo mwanya no kura he. Ariko imwe nguma hajya nyine fyondako kabiri mbere telefone. Hayumviriza nene nakora ibindi bintu. Mejeje cyenda kwishura cyangwa ndayirongeka mu mashini kaja kugira. Kaja gukorwa hanyuma nkayisangiza abadakurikira. Rero nuko fata umwanya nawe gira icyo uterereye. Niba uvuze icyo mvuze ngacya gukozeko canke ntavuze ingo nawe uvuge. N'abagabo bariho nabo bahohoterwa nawe ngo bivuge. Mwese barahawe ikaze. Isheni ni iwanyu. Profasoni tuzobisangiza aba dukurikira. Murakoze.